nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi aje guha umubonano icegera cy'ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ajejwe ivy'umutekano muri iryo shirahamwe mpuzamakungu. Izo ndongozi zibiri zaganiriye ibitari bike, baganiriye cyane ivyerekeye amahoro n'umutekano hano mu karere ka Afrika, baragaruka no ku mutekano muzi uranga igihugu kibanyi hano hafi yacu igihugu ca Kongo. Yamenyesheje rero nyakubahwa umushikiranganji wa mbere iyo ntumwa ko aje mu gihe ciza, mu gihe Uburundi buriko butsimbataza amahoro n'umutekano ahubwo bugeze ku ntambwe y'iterambere. Ivyo waserukira iryo shirahamwe kabone yabikengurutse ko yavyiboneye n'amaso. Cegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU yamenyesheje cyane ko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ubwa mbere ashimire Uburundi, ashimire inteko z'u Burundi ziri mu gihugu ca Centrafrique. Yamenyesheje kandi ko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ngo ayage n'indongozi z'igihugu, abereka ko ishirahamwe mpuzamakungu ONU yipfuza cyane ko inteko z'u Burundi zibandanya zifasha kugira ngo ibindi bihugu bitekane. Aha rero yamenyesheje yuko aje hano mu gihugu cacu Burundi kugira ngo amenyeshe intambwe iryo shirahamwe mpuzamakungu ONU rigeze ko, rabe rero aho bigeze, barabe ko bikunda kugira ngo habe uwundi mugwi woja kongereza abasanzwe ariko barangura ico bihugu mu gihugu ca Centrafrique. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yamenyesheje ico cegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU ko igihugu c'u Burundi gisanzwe gifise ibigo bibiri kandi bikora bikwije n'ubuhinga. Kimwe kikaba ari igisirikare, kandi kakaba ari ico igipolisi, kugira ngo mu gihe cyose iryo shirahamwe mpuzamakungu ONU yifuza ko inteko z'u Burundi zija kugarukana amahoro aho bikenewe, ko Uburundi bwiteguye, izo nteko zihari kandi zifise n'ibikoresho.